Amahoro mwese nitwa Divan Dushime muri kuri Argos TV. Uno munsi turi mu kiganiro c'inkino, ikiganiro gishasha kigiye kuzarakira ca kuri Argos TV. Ikiganiro kigiye kubamenyesha ibitandukanye mu nkino, abatumire batandukanye, ariko intumbere yacu cyane niyo gutuma uno munsi inkino zitera imbere mu mpande zitandukanye, haba kumenya ingabire dufise, haba kumenya ingene dushobora kuzikoresha neza mu bijanye n'inkino, haba kumenya mbega byo tumarira iki mu bijanye n'ubutunzi uko turabona neza ko bifise akamaro, haba no mu kumenya kumbure ico bishobora kudufasha mu mibano yacu. Twarabibonye mu bitandukanye, turabona ko inkino zifise byinshi cyane bishobora gufasha, kandi nizera neza ko kizoba ikiganiro by'ukuri umurundi wese ahari ashobora kuzokwibonamo. Ariko no munsi nifuje ko tuyaga ku bintu bikomeye cyane ariko kandi binasanzwe, ariko nkunze kumva mu bantu batandukanye, nkunze kubona abantu batandukanye bariko baravuga ko ariko gasanga nta nyishu no munsi ngo kwibaza ni giki mbega tugiye tuganire ko ni ikintu kivuga giti mbega ni giki umuntu yokora kugira ngo canke ni giki umuntu yokwiyumvira kugira ngo ashobore kumva asubiriye kugira inyota n'ishaka ryo gusubira kuraba inkino zo mu Burundi. Icambere nuko ikintu gishigikiwe ari co gitera imbere mu mibano isanzwe aho tubaye. Umuntu adashigikiwe yumva umenga arahebwe, yumva umenga ntacamaze, bisigura yuko no mu gihe ariko arakora ibintu nta nguvu ashiramwo kuko avuga ati ntaco mpomba, nta na kimwe ntakaje. Bisigura yuko kandi no mu gihe ariko arashiramwo ishaka kanaka nta muntu aba ariko aramuraba. Bisigura ko mu gihe atabakunzi mu kibuga bahari, ku kibuga bahari, atabantu bariko barakuraba, atabantu bariko ni nko gutamba wirorera. Ibyo bintu birabaje cyane kandi nta muntu n'umwe azokumva yoshigikira ikintu kitarabwa. Ica kabiri, abakinyi bacu baracafise umutima runtu, baracafise umutima w'urukundo, baracari babantu iyo bakinye neza bagashimirwa mumba baryohewe. Biraryoshe cyane mu gihe ubonye nk'umukinyi ahawe 10,000 n'umukunzi wiwe mu gihe ahejeje gukina. Aho ndabivuga bivanye n'ibyo maze kubona ku bibuga bitandukanye byo mu Burundi, aho nka Vitaro yakinye usanga umukinyi bamureruye, usanga umukinyi bamuryoherewe cyane akumva araryohewe gose. Bisigura yuko biracashoboka yuko dushobora kubashigikira by'ukuri bagatera imbere abo bakinyi bacu. Habe no mu nkino za basket, Dinamo turamaze kubona abakunzi bayo ingene bayishigikira cyane, urunani co kimwe n'iyindi migwi itandukanye. Ica gatatu, kuri ivyo nyene abagwiza tunga batandukanye, nta mugwiza tunga ashobora kuza gushigikira inkino mu gihe atabantu abona ku kibuga. Abantu abona ku kibuga baramutuma. Uno munsi boshobora kuvuga bati reka tugure ikintu kanaka canke turondere ikintu kanaka kugira ngo by'ukuri dushobore gushorera no muntu, ni mu gihe azoba bamubonye ku kibuga. Mugabo nsinshobora ndi mugwiza tunga ashobora gushira nka miliyoni yashikijana atakintu nzokunguka na kimwe. Abakwiza tunga bashimikira cyane ku mafaranga bashira mu kintu n'abantu bazokuramo. Bisigura ati mu gihe atabakunzi bari ku kibuga, mu gihe abakinyi atashaka bakinana kubera atanga bashigikiye, nta na kimwe kizoshoboka. Nayo mpamvu rero ndagutumirira no munsi, nimba utahora ugira ishaka ryo kuraba ikibuga, nimba atashaka uronka ryo kuja kuraba inkino zikirirwa ku bibuga bitandukanye, habe muri basket canke muri football, habe muri volleyball canke muri karate, koma tubona abakinyi bakomeye cyane bava muri ivyo. Tangura no munsi, tangura ari naho za nkino zacu wa mugwi serukira gihugu ni wakina ugantukananirwa uzomenya aho wananiriwe. Ibibazo ntibitangurira ku mugwi serukira gihugu, ibibazo bitangurira mu mashampiyona canke mu mahiganwa dusanzwe dufise no munsi. Ni nayo mpamvu hamwe wohindura ingendo, hamwe wotangura gukubitiza agatima mpembero, wosanga hari ntitanguye guhinduka. Turabatumiriye rero kuzobandanya mukurikirana kino kiganiro kuri Argos TV. Mwari kumwe na Divan Dushime. Turabatumiriye kandi gusangiza kino kiganiro abantu bose ushobora kwibaza ko bashobora gufashwa naco. Ari nayo mpamvu ndagutumira gufyonda kuri subscribe canke s'abonner ku page yacu yose, haba YouTube Argos TV canke wanashaka kuri Twitter. Ahantu hose dushobora kuba turi ari dushobora guza gusanga hasi gatoyi, ari niyo mpamvu naho tuzoburuka dushigikira ngo za nkino zitera imbere by'ukuri. Murakoze cyane naho butaha.